Imana ishimwe kuduhaye ubuntu kuba imbere yayo. Nagomba ntangure nshima Imana ku byo yadukoreye, nanje yabereye umutabazi. Ijambo twumvise Imana irashyira mu bikorwa ikadutabara. Afise amashimwe abiri ntarangirako cyane. Mu mwaka uheze umunanje abakomomwe umuyaya yamwivye umwana. Umuyaya ava mu Ruyigi aca kugana inzira y'imiyengero, ashitse hariya mu misozi ahura n'abacunze umutekano. Umugoroba baramufata bamubaje tujahe wa mukobwa n'uwo mwana, ati umugabo ari Bujumbura yanyirukanye none ndatashe, mundangire inzira ija mu Ruyigi. Aho rero bamubaza hariho umudamu azi uwo murumunanje kandi yumvise ko bamwivye umwana. Bariko baramubaza aramwumviriza, aca mukwega mushamba baramubwira ati wa mukobwa, ivyo uriko urahekenya iminwa uvuga ibitari vyo, ntubona ko wafashwa? Vuga ukuri, nayandi birakugora. Asuye bamubajije aca yemera ati ntuwunivye, nakora hanaka wahanaka n'umwana wiwe. Baca baramanuka n'uwo mudamu mu masaha ya 4-5 z'ijoro, azarimo baradodoye imuhira bazanye uwo mwana. Imana itubera umutabazi. Yesu rero n'umutabazi. Nawe utabona arahabona kandi azogutabara. Icya kabiri, murabizi haraje igihuhuta c'indwara, turagwara bibi bitari vyiza. Ngabo nagwaye malariya, ariko izamo shetani kuko atahoraza. Nuko rero turaja kwa muganga, tugiye kwivuza bakadupimisha ijisho. Badupimisha ibipimo bakaca babona ico turwaye barabishije ijisho. Bakaca bazana ibiharawe bati nta kindi kwasa kurya ko adahema neza kabaye, ariko ari malariya. Ico kiza rero cyararanduye imitima abantu n'abaganga, hariho abatagifise imitima mu nda. Ariko bene data, naho yoba ari korona izinze isi, Yesu aguma ari iki? Aguma ari umutabazi. Ibitaro bimwe twagiye kuri Bujumbura, umudogiteri arandaba gutya, caja mu biro yandika agakaratasi, uwo muntu ngo mumushire ukwiwe, badugiwe aravuga ngo muce mumushyira mw'icuma kimw'imbwemu, arazigashira mw'ibahasha. Aha madamu twari kumwe, aho tugiye kugira kabiri n'amadogite, tumvuye weka, tumvuye weka, uri umuganga uranyirukanye indwara, mwego genda, none njehe utambwiye ahoje, ngoja kuri Bumereki. Ni mw'ijoro dufata imodoka tuja ku bindi bitaro bitoyi, twe ntitwaravye n'ico yanditse,
tukagira ngo yanditse ibidukiza, tuca twereka umuganga arasoma ngo basi tumere ngo ntitwakiye gisabwe ngo ntitwakiye weho uko banditse niwe yabidusomeye je sinanavyumvise madame niwe yamwimuye matere kujya muganga yarabidusomeye turavye mu kirere tuzi iyo tuja niyo tuva hacanze umuntu umwe ngo jahanaka turangira aho tuja mugabo ico yakoze aca telefone umuntu ahazi ingene hameze ati gendayo muhurireyo na nakaragwaye dushitseho yaturage kuri hopitali militaire dushitseho duhuriraho n'uwo muntu hanyuma rero mugabo tukiri mu nzira madamu acambwira turabizi rero bizana atagaga katazi zisura kukerekana iyo yakagobetse ntaho hanyuma dushitse turabona uwo muntu dogiterekeza baratwakira muvuye turamubarira byose tugenda hariya bawupime amaraso muce muzi turagenda rufashe gupimo turaza aca duha umuti wa malariya aca turyamika muri ijazi uko nafata uwo muti iko nakira uko umanuka ngira hari hasigaye yuko nyene ibimenyetso by'indwara n'ubucoke n'intege navyo bitora umurongo hanyuma rero Imana itubera umutabazi nimurane ku mutima korona ntiruta Yesu twizeye aracafise ijambo rikiza uwo mubonye apfuye haba hageze naho korona yo kuri iki kirere ataragera kupfa ntuzopfa ubonye apfuye nawe harageze iramukeneye muremerere Yesu atubera ubutabazi mwarakoze kudusengera Yesu abahezanye kandi mwaradusengera turashimiye n'abavyeyi batwaye hafi muri ibyo bibazo kandi baba hafi nyene nk'abavyeyi Imana ibibaherumisha mwarakoze rero mwese Yesu abaheza naye mashimiro muba kuvuga imbere y'uko mvuga ijambo ry'Imana rero dusangire ijambo ry'Imana numva mu mutima dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 26 ngomba tuvugane ku ntambuko zitatu zo mu bugingo kwa Petero intambuko zitatu za Petero mu bugingo bwa Petero izo ngomba mvuge ku majambo makeya 26 dusome ku murongo wa 69 Petero yagize amahirwe ahura n'umwigisha mwiza umuformateri mwiza yitwa Yesu aramufasha kandi bigenda neza muri iki gice mvuze tuhasanga intambuko Petero nuko yari ameze nka Petero nyine nk'uko nawe ufise uko umeze nkawe wenyine kandi ibyo byo bigaragaza iyo ntambuko ya mbere ya Petero intambuko y'ubugingo bwiwe tubona dusomye ubutumwa bwiza igaragarira mu butumwa bwiza niho dusanga ibyo bihe by'ubugingo bwiwe bw'intege kandi Petero wese muramuzi naho ndasoma nkasigura muramuzi ariko reka dusome dufashwe n'ijambo ry'Imana kubitahura 26 umurongo wa 69 usomeho Petero yihakana Yesu ariko Petero yari yicaye hanze mu rugo incoreke izahabu iti nawe nyene wari kumwe na Yesu Munyagalilaya nawe arihakanira mu maso ya bose ati tuvuze sinakizi
yungururije mu bikingi by'irembo iyindi nshoreke iramubona, ibarira abari aho iti n'uyu nyene yari kumwe na Yesu Umunyanazareti. Yongera kubihakana akora iki? Arahira ati uwo muntu sindanamuzi. Hahise akanya abahagaze baramwegera babwira Petero, ni ivy'ukuri nawe uri uwo muribo, bitaye ko n'imvugo yawe iraguhinyuza. Unatangura gukora iki? Kurahira arisiba ati uyo muntu sinanamuzi. Uwo mwanya ngo kirabika, Petero yibuka ijambo Yesu yamubwiye ati ngo kitarabika kuja kunyihakana gatatu. Arengera irembo araturika ararira. Petero ngaha ni ikiringo kitwereka intambuko ya mbere y'ubugingo bwa Petero. Yari intambuko Petero yakosa, Yesu akosa Yesu akosora. N'abandi bigishwa by'amabako agakosa Yesu agakosora. Haraho duhora ducira urubanza Petero ngo yari yihakanye Yesu, ariko iki kiringo na wewe ushobora kuba ukikirimwo, canke niba utakikirimwo waragiciyemwo. Yari intambuko ya mbere y'ubugingo bwiwe, aho Yesu yamufashije nk'umwigisha mwiza mu kwihangana kose, kuko hari ikintu yari yaramuvuzeko. 16:19 kwa Matayo nyene hari ikintu Yesu yari yaravuze kuri Petero. 16:19 avuga ngo nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mw'ijuru, kandi uzohambira mw'isi kizoba gihambiriwe mw'ijuru, n'ico uzohamburura mw'isi kizoba gihamburuwe mw'ijuru. Imana ihabwe icubahiro. Iki nico Yesu yaravuze kuri Petero, kandi Yesu ariko araraba Petero yamubonamwo ejo umukozi w'Imana mwiza, afise ububasha bwo kugururira abantu ubwami bw'Imana. Nico gituma Yesu yamugumyeko akamwigisha. Iyi ntambuko rero yasaba ko Petero ahindukira akimenya, kugira ngo bimubere umugisha. Byasaba ko Petero yimenya, kandi nawe na jewe bisaba ko tubanza tukimenya. Luka 5 dusome ku murongo wa 5. Simoni Petero aramwishura aterega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntacyo twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize bakora ifi nyinshi cyane, insenga zabo ziragwa gucika. Bakora bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe, baraza buzuza amato yombi agomba kudobera. Ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati, kora iki? Vaho ni mugenzi, kuko ni umunyabyaha. Batangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye,
Simoni. Yesu abwira Simoni ati ntacyo utinya, uhereye none uzokora iki? Uzoroba. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe, basiga byose bakora iki? Baramukurikira. Yesu nashimwe. Hano rukatwereka ingene Petero yapfuye agashika ku kwimenya. Iryo jambo yavuze ngo yapfukamye ngo vaho ndi mwami, kuko ndi iki? Ndi umunyabyaha. Yari intambuko nziza mu bugingo bwiwe. Twama tugorwa no kwimenya. Umuntu ntibikunde ko yimenya, kandi iyo umuntu yimenye aba akize, bimugendera neza. Vaho ndi mwami, jewe Petero ni umunyabyaha. Imana idufashe. Nawe ukwiye kwimenya. Kenshi na kenshi turasimbiye intambuko, kandi abakristo muri rusange barasimbiye intambuko yo kwimenya, bakagomba gutabukira ku zindi, bikaca bibagendera nabi. Ni byiza ko wimenya. Petero yivuze uko ari atawumuvuza. Iki gihe Yohana ariko agisigura neza. Gusoma ubutumwa bwa Yohana bavuga ngo Petero yadukanye ijambo bwiwe mu kanwa kiwe hagati y'abandi bigishwa, yagiye kuroba. Abantu ubundi naje baturaja byadukanye nde? Petero. Bose baca basubira kuroba. Byasigura ko basa nk'abagararije umuhamagaro, kuko Yesu yari yabakuye hehe? Ku kiyaga kuroba. None ubu bagize bati basubiyeyo. Ariko Yesu n'abateye ubwoba, arabareka baragenda. Barara ariyo arihorera. Wahengera mu gitondo guca ngo niho yagiye. Niko Yohana yandika, yatwandikiye washika babwira ngo bane ngo hari icyo mwafashe. Bati twakesheje ijoro, bamwe baramumenya abandi ntibamumenya. Abavuga reka n'umwami Yesu, twakesheje ijoro ntacyo twafashe, ngo tere iburyo muraroba. Abantu bataye igikorwa basubiye kuroba. Yesu abasanzeyo ngo tere iburyo muraroba. Aho nk'umwungere aje bati pastorali yashyize mu buvumo, batari kudandaza Bujumbura, ahashikiye mu buvumo yaruguruye ibutike. Yoca ndagira ati kugira wunguke rero uraza kurangurira hanaka je nanjye hari Tanzania biragugwa. Nico kuko yoca bari Yesu arateye ubwoba. Tere iburyo muraroba. Haca baratera, haca bararonga ngo bibananira no gusubiza insenga mu bwato. Umwe arabwira Petero, tega n'umwami Yesu. Petero ngo yikubiramo agahuzu aca ruhinda, aca aronga, ntiyarorera n'ubwato bwo gushika mu musozi. Bashizeho rero urumva rukavuga ngo basanze n'umuriro n'amakara n'iki. Bobo bari mu bwato ngo bashaka kumusozaga ngo amakara ariko araka, nguzana mugire mwotse turye. Barazana barotsa bararya. Aho by'ukuri mwumva hari umuntu ariko arigisha yongera gutya. Yo birateye gome genda uraja kuzuranza agasanga yibabikanije ingoni cyane ikaturyamaho neza. Mwari bagiye kuroba mutubwira nabi aho mwarara kuki akabahereza ikibano
kugira ntibazosuzuma. Yamara Yesu si uko yabikoze. Ubwenge bwa Yesu burateye ubwoba. Acara we gutora buraronka, eheza na twose turye, barotsa bararya, n'ibindi. Yohana ariko arandika hepfo niho ivyo biheze niho Yesu yabaje we Petero urankunda. Ateye kudakumuntu n'inshuro zitatu. Ariko kuri iyo ntambuko ya mbere ishikana Petero ku kwimenya. Kandi intambuko mu bukristo bene data utayiciyeko ubukristo ntiburama birakugora. Hari abantu bananga ntibayiceko bikabana. Ndaguhe nk'akarorero, hari nk'umuntu w'umukristo tubona ko akuze mu Mana, tukaba tunabimuzi ko mujya muntu arasenga, we warisonzesha, warakesha asenga, ni umunyamasengesho. Umugabo wo munyamasengesho akavungishe iyo byose bikaguma mu buhaba. Hari mugamuzi ibyo bintu none kuba mu masengesho hoca yamugwa kw'ivyo urufatirwa n'ubwibone akaca yumva ko ari we musenzi wa mbere mw'isaha, abanyakiremba bose chini akahurura no kuvugishwa tatari mvuze abo bose ntibakijijwe neza, agahurirayo n'ivyo. None ivyo birajanye n'ayo masengesho. Ejo baratwigishe kuri Yakobo, batubwira ngo Yakobo bari bamutazi izina umugororotsi, kandi batubwiye ngo yari umusenzi ku buryo ngo n'amavi yiwe yazimeze nk'inani nk'ay'ingamiya zimwe zipfukama kenshi. Ariko aho yaba Yerusalemu yose bari bazi ko Yakobo ari iki, nta kantu k'agatosi yabonekaga. Yari uwo kwipfuzwa mu buryo bwose, baba bakijijwe n'abadakijijwe. Yakobo baramvumera, baramukunda, bamubona mu bugororotsi. Kumva ko Yakobo ari muri bo byabongera n'izindi nkomezi bati Yakobo ntihari, Yakobo umugororotsi. Je nibaza yuko nk'umuntu Imana ihaye umuntu agashika k'ubwo rwego mu bukristo, yari umuntu twese tugira tuzi ko nakaraba, tukumva umuhezagiro kuri we, siko? Tukumva umugisha, tukumva ari byiza. Niko byari kuba bikwiye kumera. Mugabo ntiyoba nk'umuntu atsitaza abantu, yaramenye gusenga ngo imitwe y'abantu inyeganyege. Ni kuko bimeze, ni kuko usanga hariho intambuko yasimbye, ntiyimenye ngo ace kuri iyi ntambuko yo kwa Petero abanze atunganira ahantu yimenye, kugeza Petero avuga ngo vaho ni mwami wacu, ndiki ni umunyabyaha. Hari aho rero umuntu atamenye ko ari umunyabyaha, icyo akagisimba, akanangira ku rindi zina ry'igikirisitu, ngo ni umuririmbyi, ni umujenama, ni umuvugabutumwa, ni umupasitori, akaca agendera kuri ibyo. Mugabo ryari rindi yararisimbye. Muko umujenama byasaba ko mba narabanje kumenya ngo ndiki ndi umunyabyaha, iryo zina rigahinduka. Kumwe Imana yahindurira Yakobo ngo nucitwa Yakobo wiswe Isirayeli. Ure nucitwa umunyabyaha, uri umuririmbyi, uri umupasitori, ariko Imana idufasha cyane. Intambuko ya mbere ya Petero kandi y'ikimazi kinini, ndetse unashimye intambuko ya Petero
yarangijwe n'uyu munsi amwihakana. Murabona agiye kumwihakana ngo yaciye arenga irembo araturikisha. Akora iki? Ararira. Kwari ukwihana, kandi ukwihana kwiza, ukwihana kwa mosozi, kujya niko kwihana k'ukuri kandi kwiza. Ni nako Yakobo avuga ngo murire muboroge ibitwego bicika amarira. Iyo umuntu yihana nyamosozi aba yihanye mu kuri, kuko aba yihanye ababazwe n'icyaha cyiwe. Biba bivuga ngo ntazogisubira, cyaramubabaje. None ubu umuntu arapfa gucika amatimenyi wari ubukristo bwiwe ntibukure neza, ntibugende neza. Umuntu akavugishwa mu ishengero, mugabo imuhira bafise inkono zibiri n'umugabo. Vaho umwami wacu kuko niki iyi ntambuko rero yagira ikimazi. Petero arimenye uwari. Bene data twimenye, subira inyuma gatoyi umenye uriwe. Byarafashije wa mwana w'icyagazi amaze kubaha ibyase, simvuga iyo nkuru murayizi, ariko ashitse hariya mu ngurube ngo yicaye ngo akora iki? Yisubiramo ati basha, jewe kuri ndi mubi, ni jewe nabwiye papa ngo nampe umugabane wanje. Papa nawe ukuntu ameze ntiyapfuma wunyima, arama umugabane wanje we nije nabikwezi. Njana yajana nja mu rumonge, nshikira muri Swahili, mvaho tuji Bujumbura, tushikira muri karaoke, barayarya barayamara. None nicaye mu ngurube. Ibi bintu nije navyiteye, akiraho wenyene azuwariwe ko aririmura, acaronka n'ikiyumviro ciza. Peje nohava gutaha kuko yimenye uwariwe. Siko yimenye ko umwana yapfuye kwasi kiriri batunze bimeze neza. None yicaye mu ngurube kandi kwase ruhinda. Mve hasi nje kwa data mubwire ukuntu aca koko kuko yimenye. Hari n'abantu batagomba kumenya ibyabo kuko bazana ibibi, akama vyirengagiza, akagwanira ko bamumenya ko ari mwiza, akaca kikavugishwa, akaca kigatera ikorasi kugira ngo yimenyekanishe ko ari mwiza, ariko apfuka ibibi vyiwe. Kumenya kuri mubi, kuba umunyabyaha ni intambuko nziza cyane, kuko hari icyo bica biguha kuri cy'igitangaza. Yesu umwigisha mwiza, ntamwigisha na Yesu. Yesu yigisha neza cyane, kandi Yesu yari yoroheye abana, abakuze, abanyabwenge, abo bose Yesu yari aboroheye, akabashyikira akabigisha neza. Kuko burya abana bafise utuntu twabo udashobora kubahamya ntiwobigisha. Ababigishije igihe kirekire baca bamera nkawe. Ibyo narabihariye kuri primaire ngiye kuraba Rifazi, icyo namubaza nsanga utwana twafatanye umuzingi gutya, turiko turakina mu tuntu twabo. Njya muri nyamuzingi nanjye ndafata hagati, kamwe kaca kogorera akazi kako kutumukorako, karazunguruka kari imbere mu muzingi, kaca karangora, nanjye njaja mu muzingi baroreye ico nkora, nanjye sinzi ivyarivyo. Hanyuma rero nanjye nca ndazunguruka niruka nyamuzingi, ndawuzunguruka ncangora kuri kamwe ngo yewe ngo suko ni none ni gute
bakubwira naingia kisha naingia naikura kumbe bagukozeko utuja mu muzingi ukaca wifata uku uti naingia. iradiyo ubutumwa bw'amahoro yumvikana ku murongo w'102 n'igice kimwe i Bujumbura no mu micungararo yaho no ku 100 mu gihugu hagati. ariko Yesu yaraduhambya nico gituma yavuze ngo mureke abana bato baza. Yesu yarayaga n'abana akabigisha bakabyumva akabishobora. Yesu yarayaga n'abandi barengeye ico kigero c'abana ngaba ba Petero. Yesu yarayaga n'abanyabwenge b'ivyanditswe n'abaherezi bazi byinshi mu by'ibyagezwe babyize mu mitwe byuzuye ba Nikodemu bagaceceka bakabundabunda mu ijoro ati Yesu none bijya bintu ndabigenze gute novuga ko tukakabiri no kuko amajambo ya Yesu yabakoze bumvise ko ari umuntu ahanitse umwigisha mwiza. Mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 12 umurongo muraza kuraba dusoma ngo bagire iki bagombye kuraba Yesu. Bariya bagire iki bagomba kuraba Yesu bari abanyamahanga bahindukiye idini rya kiyuda. Mugabo bararaba Yesu basanga Yesu umunyabwenge w'igitangaza mu buryo buhanitse, kuko bamugereranya n'abanyabwenge b'iwabo mu Bugiriki abitwa ba Sokrate, abitwa ba Pitagora, abitwa ba Archimede n'abandi n'abandi. Babona abo bafilosofi wabo baremewe urwego rwo hejuru, hanyuma baravuga bati urya Yesu ko abayuda bamukengereye kurya na burya bwenge tumubonamo na kurya n'irya juja ryiwe aturuza abafarisayo agaturuza abasadukayo akajinjibura abanyabwenge b'ivyanditswe. Reka tumuhendahende tumujanye iwacu mu Bugiriki baremera abanyabwenge, hanyuma rero bizofasha tuzomurirako tumuteguze tuti hariho umuntu w'umunyabwenge tumuserukane ashire hasi abandi natwe tuzomuronkera kw'ikintu. Bagenda muri iyo ntumbero ubwo bashize Yesu acababwira ibinyuranye n'ivyo ababwira ngo iyo agatete k'ingano kadapfuye ngo ntigahunda izindi mpeke. Asanga ivyo biyumvira ntibisa n'ivyo yiyumviye, ariko bari bamubonye mw'ubwenge buhanitse ngo ushobora no kubabeshaho. Imana idufashe cyane. We wacabigisha icyo ari cyo kwitanga kugira ngo bakore igikorwa cy'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Petero rero y'intambuka irangiza neza. Bene data wisubiremo witonde mu vy'Imana, kandi reka kugomba ngo ivyo wawe bivugwe n'abantu, oya bitorewe wenyene. Ivyo kwa Petero ntivyatowe n'ubundi mwigisha, intege nke ziwe niwe yazitoreye. Jewe ndi mubaha, jewe mva kwikandagira, mva kwikakaza ariko handi mubi. Intege nke z'umuntu arazimenya. Bibaye ko abona kuja kwa Yesu, ariko ntitulimireko. Ulimireko bipfa vyose ntaco uzoronka, bizokubana nawe. Yesu abaheza tutahura ivyo kandi Imana izodukurisha. Intambuko ya kabiri tuyibona ca gihe Petero yahabwa mpemu yera. Ico gihe Petero amaze guhabwa mpemu yera niho haboneka atanguye gukora ibikorwa mw'ishengero. Niwe yagize amaso abona ubwa mbere
ko mu bigisha uko bahamagara 12 harimo ikinogo, hariho watuvuyemo ni Yuda. Reka turabe ingene asubizwaho kugira ngo igitigiri kintu nakigume gikwiriye, kugira ngo ntihabe bw'igisoko kuri twebwe. Uko Yesu yadutoye tugume dukwiye, n'igikorwa tuzokirangure dukwiye. Acagira ayo maso atabandi baraya, baca bashiraho Atiya kugira ngo intumwa zigume zikwiye. Ashishikara gutyo. Muri Yerusalemu ntabanje gusoma, kwari we yavuze ati yewe bantu Yerusalemu, ntimuhave mugenda mujagira inyuma, hagarara ndababwira. Waca arasemerera n'ijwi rirenga, baravuga ati aba ntibaborewe nk'uko mwebwe muriko muriyumvira. Ibi ni ku bwabo ni mwabamba. Arashira amanga, arababwira ibibaye, ingene mpemu yera yurutse, kandi ko ari isezerano ry'Imana. Arabarangira n'uwavugishwa n'Imana yabivuze, kuko ivyo abavugishwa n'Imana bari babizi, babikondoreye basanga nivyo Imana yarabivugishije Yoweli. Baratahura ukuri, abaratanguye na kimwe Yesu yamuvugako. Uwo munsi dusoma ngo haca hihana abantu 3,000. Ni ukuvuga ko urufunguruzo rurageze, rurakoze. Baratanguye gukoresha kwa rufunguruzo, nzogura urufunguruzo ubwabo. Abantu 3,000 barugururiwe iki? Ubwabo. Barinjiye mu bwabo, basanze babandi 120 bahawe mpemu. Ashishikara gutyo, ashishikara gutyo ari mu bikorwa. Nihaboneka mw'ishengero mu bikorwa ariko arakora. Mu ntambuko ya kabiri abandanya uko bukeye bamuhamagara kwa Koruneliyo. Ashika kwa Koruneliyo, naho nyine ababwira ubutumwa. Abari kwa Koruneliyo bose bahabwa hebuye. Abaragize gute? Arabugururiye. Yerusalemu yugururiye Abayuda, kwa Koruneliyo yugururiye abanyamahanga. Ariko arakora icyo Yesu yamugombeko. Ashishikara gutyo, yarabandanije akora uko. Mbere yaronswe umwanya ngo warongore ishengero i Yerusalemu. Yacahasigira Yakobo, iwe umwungere wa mbere i Yerusalemu. Inani mu gice cy'abanyamahanga harekera Pawulo, nawe acashishikara ubutumwa mu basabagiye abugururira. Waragenda arahava arashika i Roma. Petero yavuze ubutumwa bwo ku nzira, kandi ikindi kimenyetso cyerekana umuvyuru. Sinzi ko urubwira ubutumwa bwo muhuye ku nzira, ukamuramutsa, ukamubwira ijambo ry'Imana, akarengana. Ivyo bitariho byerekana ko dufise umuvyuro muke, ariko hari umuvyuro bagenda barabwira abantu ubutumwa. Ntakosha n'ibindi, ubutumwa barabukeneye. Ndibuka mu Kayanza twarasiganwa n'umuntu dushitseyo, hari muri rukomeye, hari umupasitori yitwa Buyongwe, arakoze, abavyeyi baramuzi. Tukiruka uriya muntu akiruka akanyonyera, tukanyonyera ngo tumuhamvye tuganirize Imana. Kamuramutsa ukebuke kwiherezo kurahirwa tumubajije kwatsi Yesu, kandi abatari bake bariha. Ariko umwete w'umupastori yanyonyera n'umutamakuze wewe nyamuntu, ukamenya ntiyomujana. Imana idufashe cyane. Ikimenyetso cyerekana umuvyuri. Petero rero abumvisha, ashishikara gutyo, kandi bigenda neza. Arahavagwa ni Yerusalemu, murabizi, ibyo barabitubwiye. Bamucira urubanza rwavuye kubambwa nk'uwo ariko aravugira umwami wiwe, ariko barabasaba teka ntimumwambe nk'umwami wacu. Jewe nimugire gute?
nimuncurike ati aha twari twanavyibagiye ivyo utoye nivyo vyiza kuri twebwe sinzi n'ingene ubwenge bwari butujana mucurike imana idufasha cyane yesu abahezagire intambo kugira gatatu ya petero warimo koga mu ruzi wari koga mu ruzi yahavuye ashaka kuremesha abandi kuko yesu yabivuze ko ayandika ivyete mu kwihangana kose afashishije abakristo gutyo bagenda bubaka abari kure abari hariya abari mwihamwa abakomeza abafasha nibasoma ivyete vyiwe muzobona ko yari yaduze neza mu vy'Imana atarenganye intambuko n'imwe nturengane intambuko n'imwe kandi yigorana iyo ya mbere navuze izindi ziraryoshe hari uwihamwe mataragoronga wanangire ku ya kabiri ataciye ku ya mbere niryo kosa tugira kenshi ariko suzumura usubire ku ya mbere witore imana ibahezagire mwami yesu turagushimiye kuduhaye ubuntu kubimera ijambo ryawe none bana natwe kandi umugisha urakoze mu izina rya yesu